Mwese murakurikirana ibiganiro bica kuri televiziyo Heritage, baramukije ndabifuriza amahoro y'Imana. Turi muri ca kiganiro Bibiliya ivuga iki, aho twafashe urugendo rwo kuraba igitabo kimwe kimwe kuva ku itanguriro, ubu tweze mu gitabo ca Esiteri. Nkabibutsa ko igitabo ca Esiteri nico gisozera umugwi w'ibitabo bise ibitabo bidonda kahise k'Abisirayeli. Byatanguwe na Yosuwa. Rero uyu munsi uyo mugwi w'ibitabo bidonda kahise k'Abisirayeli turaza kubirangiza. Reka rero turabe ico igitabo ca Esiteri kivuga. Igitabo ca Esiteri abantu bariko baragisoma harahomera nk'abazazaniwe gatoya, cyane kubera ijambo Imana ritavugwamwo. Hanyuma rero umuntu agaca yibaza ati none ico gitabo kitavugamo ijambo Imana, ico gitabo none coja muri za bitabo bita les livres canoniques. Ariko sivyo, umuntu ariko araraba ibivugwamwo arabonamo ububasha bw'Imana, arabonamo ngene Imana yerekana. Rero ni igitabo rero kimwe mu bitabo vyemejwe kuva kera ko ari bitabo byahometswe n'Imana, bikwiye kuba muri ibyo bitabo 66 bigize Bibiliya yose. Hanyuma igitabo ca Esiteri kandi kabijya canke kindi kintu kidasanzwe muri co, si bitabo byinshi muri Bibiliya vyitiriwe abakenyezi, ni bitabo bibiri gusa, igitabo ca Rusi n'igitabo ca Esiteri. Ego rero muri Bibiliya abantu bitiriwe ibitabo n'abakenyezi barafite ikibanza, ni babiri na hari bakeya. Ego hanyuma rero muri Esiteri amakuru tubonamo canke abantu bakuru tubonamo no witwa Ahasuwerusi, yari umwami aganza ibihugu byose. Hamwe rero iki gihe yarafise umugore yitwa Vashiti. Hanyuma ku gigabane ca mbere tubona agize umunsi mukuru, hanyuma uyu mugore aramugarariza, mugabo mu nyuma aca haraba inama yihuta ko asubirizwa. Niko rero guca asubirizwa na Esiteri mu buryo butangaje, mu buryo bwitangaza. Hanyuma Esiteri amaze kuja kuba umwamikazi, niho rero mu nyuma hatangura kuba ibibazo mu Bayuda. Ariko imbere yuko nja mu idonido z'ico gitabo, reka mvuge kubijanye n'intangamazi z'ico gitabo, ingene igitabo candikwa mu gihe Abisirayeli, Abayuda bo bari bahungutse, mugabo abantu bandikiwe iyi nkuru iriko iravugwa ni y'umugwi w'Abayuda batahungutse muri rya tangazo umwami mukuru yari yatanze ko Abayuda bohunguka ngo baje mu gihugu c'Abayuda, bubake urusengero rwabo, ingoro yabo, bongere bubake igihugu cabo. Rero hari umugwi w'abantu bakiye utahungutse, naba rero bavugwamo iyi nkuru yo muri Esiteri. Ico ni ikintu gikomeye cyane, kubera womenga Imana yitwaritse gusa abahungutse, abaje kubaka ingoro yayo, mugabo n'abatubatse ingoro yayo nabo nyine tubona Imana ibitwarika muri iki gitabo ca Esiteri. Hanyuma abantu rero bavugwamo cyane muri iki gitabo ca Esiteri, kugira ngo umuntu yumve inkuru ivugwamo cyane, abantu bavugwamo cyane ni Esiteri nyene nk'umuntu yabaye umwamikazi, hanyuma Imana ikamukoresha ibikomeye turaza kubibona. Hanyuma uwundi bavugwamo cyane ni Moridekayi, kubera Moridekayi niwe hanini yareze arakurikirana arafasha cyane Esiteri, kugira ngo Esiteri ashobore no gushika kuri ivyo bibanza bikomakomeye. Niwe yamuteye intege ari umwamikazi, kandi niwe yamuteye intege kugira ngo aharanire iteka ry'Abayuda nk'uko bivugwa muri iki gitabo. Hanyuma yundi mugabo avugwamo cyane ngaha ni umugabo yitwa Hamani, yari umutegetsi akomeye muri iki gihugu. Hanyuma mugabo mu nyuma aca agomba kugirira nabi Abayuda, hanyuma gushika nategura umugambi mubi wo kumanika ku giti Hamani, mugabo Imana iratabara. Rero reka nje mu idonido y'iki gitabo kugira ngo twumve by'ukuri ubutumwa burimwo. Icambere turabona ko umwami Ahasuwerusi agira umunsi mukuru mu gigabane ca mbere. Hanyuma uyu munsi mukuru awuteguye, umwamikazi Vashiti akamugarariza, mugabo mu nyuma abakuru bari bakoranye kuri uwo munsi mukuru bagasha bagira inama yihuta ko uyu mwamikazi akwiye gusubirizwa. Rero mu gigabane ca mbere nayo makuru tubonamwo n'amakuru by'ukuri ababaje kuri Vashiti, kubera yagararije ku mwami Ahasuwerusi, umwami aganza abami bose. Hanyuma mugabo na karyo kadasanzwe kuri Esiteri, kuko nawe aciye aronka kibanza c'umwamikazi mu gigabane ca kabiri.
muri kigabane ca kabiri nyene hariho ikintu kivugwa ku mugabo yitwa Moridekayi yarasanzwe ajejwe kuraba ivyo kukirimba kugururira abinjira n'abasohoka tomwita ko mu kirimi gisanzwe mu bimunsi yari umusiti mugabo w'ibwami hanyuma ico gihe araburira umwami ko hariho umugambi wo kumukombora canke wo kumugira kudeta canke kumwica hanyuma Moridekayi arabura iyo nama hanyuma baca baravyandika mu gitabo umwami ararokoka mugabo iyo nkuru ikirabikwa iribagiranwa mugabo mu nyuma yahavuye ivamo ikintu ciza gabane ca gatatu tubona Esther amaze gucika umwami hariho Moridekayi nawe akaba akora kuri ca kirimba yugurura binjira hariho umugabo ashizwe hejuru cyane yitwa Hamani yinjiye abantu bose baca bunama ikimenyetso cyo gusenga bamwubashe gose mugabo Moridekayi kubera yari yarezwe mu bayuda yari mu Yuda yarazi ko kizira kunamira umuntu mu buryo bwo kumusenga ico kimenyetso yararanka uyikora hanyuma Hamani arashavura acabona ko uwo mugabo amukengereye hanyuma cabaye nuko Hamani yahavuye atohoza aramenya ati uyo mugabo afise ivyizerwa bindi arakengerana mu Yuda acahitamo rero guhama bwoko bw'abayuda mu buryo budasanzwe yavuze ati abantu no kubica bose yateguye ihonyabwoko hanyuma araritegura neza rigomba rije mu ngiro niho Moridekayi yaca yikora kuri Esther kubera Esther yaza ari umwamikazi aramubwira ati nyabu natabara urabe ko uyo mugambi mu yo uhagarara twisoma mu gikabane ca kane usomye ku murongo wa 14 Moridekayi ariko ari inginga Esther kugira ngo Esther atabare Moridekayi amubarira ngo ni wapfa kwihorera muri iki gihe nta kabuza abayuda gutabagwa bakarokoka ariko bivuye handi nayo wewe n'abinzu ya so muzohona ntawe ubizi kumbure icatumye uba umwamikazi no kugira ngo useruke mu gihe gisa niki ubu ni Moridekayi ariko arabarira Esther ati tabara genda ku mwami udusabire imbabazi mugabo ntivyari byoroshe kubera yaba Esther ntiyari bwimenyekanishe ko ari umuyudakazi rero kandi gusaba audience ku mwami w'abami ntiwiyadukiza byasaba urutonde rero niko guca Esther yishura ati genda mwisonzesha iminsi 3 ku bwanje nanje n'inshoreke zandi turazi kwisonzesha nshike aho umwami ari naho aruguca mu cagezwe kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe no kuvuga aha ku kigabane ca kane murongo wa 14 n'umurongo wa 16 ni kiganiro cabaye hagati ya Moridekayi na Esther ingene bishuranye mugabo baheraheza bafashe ingingo ko bagomba bisonzesha iminsi 3 hanyuma Esther yubahuke agenda sabe audience mugabo avuga ati ndashobora gupfa kubera kirazira kwijana ku mwami atari we agutumyeko munyuma rero kuva ku bigabane ca gatanu ca gatandatu c'indwi ni urukurikirane rw'ingene Esther asaba audience ntaco kadudurirako ico akeneye mugabo munyuma arate baravuga ko hariho umugambi ukwica ubwoko bw'iwabo ko nawe nyene kandi ari ubwoko bw'abayuda ko nawe nyene ari umuyudakazi umuheburayo kazi hanyuma ubwo rero Moridekayi ukuntu yatabawe byagenze gute harabaye ijoro rimwe umwami Hasuwerusi ngo arabura itiro hanyuma ngo acaravyuka aravuga ati mbega bitabo bidonda kahise reka nsirangure ndabe mbe ndateramye niko guca asanga hariho umugabo yitwa Moridekayi yatabaye umwami cavuga mbega uyu mugabo hari ico bamukoreye nawe hanyuma acarabaza abantu aravuga ati ivyo byose uyu muntu aco bamukoreye niko guca umwami ategura kuyu muntu bamuha promotion ikomeye cyane hanyuma bihurirana Hamani yateguye kwica kumanika Moridekayi bihurirana Esther ariko arategura ari muri vya biganiro vy'ingene abayuda borokoka
hanyuma ukuntu vyazungurutse nuko Esteri yahavuye akabarira umwami ati iyi mibonano yose niko ndagusaba kwarogira ndahubwire ko hari umugambi wo kwica abayuda kandi hari umugambi wo kumanika Moridekayi kandi Moridekayi ari we yari yaratabaye umwami. Bicaye birazunguruka ico gihano cyo kumanikwa gica gifata uwo Hamani ari we yari yateguye ko Moridekayi amanikwa. Mbega muri ibi byose umuntu yokuramo iki? Iyo nkuru isozera Moridekayi Hamani nivyo bamumanitse agapfa, hanyuma Moridekayi nawe isozera bamuhaye ivyubahiro, bamugize umushikiranganje wa mbere, aronse ubutunzi bwinshi n'icubahiro cinshi. Hanyuma kandi isozera havugwa ingene umwami Ahasuwerusi atanga uruhusha ko abayuda bagenda kwihora abansi bagira babice, hanyuma baragenda barabihora barabica gushika naho Moridekayi yaciye na Esteri bashinga umunsi mukuru witwa Purimu ukwibuka ingene Imana yakuyeko abansi. Umuntu ariko arasoma ico gitabo, reka umuntu abanze avuge inyigisho nyamukuru twabonamwo. Dukuri inyigisho ya mbere umuntu abonamwo n'ubuntu bw'Imana, ingene Imana itoranya ku buntu bwayo atari kubera umuntu yarabibereye. Esteri ukuntu yatoranijwe akaba umwamikazi by'ukuri, Esteri ntiyarabibereye kubera yari n'umunyamahangakazi muri kiriya gihugu. Mugabe ingene Imana ibikoze byerekana ko ubuntu bw'Imana ari ubuntu Imana igirira umuntu, ari iteka Imana itera umuntu ataribereye. Aha rero twavuga tuti natwebwe abana b'abantu Imana yaratugiriye ubuntu, iraturema mu ishusho yayo. Imana yaratugiriye ubuntu, yarunyika umwana wa Yesu Kristo, kandi Imana yaratugiriye ubuntu abantu bamwizeye barakizwa bagaharirwa ivyaha bakaba abana b'Imana. Ni ubuntu butangaje ku bantu mutahura agakiza mwahawe ku buntu. Hanyuma kindi gira kabiri twigamwo ningene iyo umuntu yishize hejuru, ningene iyo umuntu yishimye, ningene umuntu agendeye mu bwibone impera n'imperuka acishwa bugufi. Aha tubona muri Vashiti ingene yagomvye kugarariza umugabo wiwe mwami w'abami Ahasuwerusi, hanyuma akava ku ntebe y'ubwamikazi. Turebona no kuri Hamani ingene yishira hejuru akagomba ko abantu bamunamira, munyuma agafata ingingo y'ihonyabwoko y'ukumanika Moridekayi, mugabo bigasozera ari we amanitswe kuri ico giti yari yageneye abandi. Hanyuma mugabo turabona abantu Imana ishize hejuru bari bashishijwe bugufi. Wa mbere ni Esteri, ingene Imana imukura mu buzima bw'ubupfuvyi, mu buzima bw'ubunyamahangakazi, mu buzima bw'ubuja, mugabo mu nyuma agacika umwamikazi wa Ahasuwerusi. Ubundi tubona Imana iteye iteka ni Moridekayi yavuye mu bikorwa by'ubusiti, mu bikorwa byo kugururira imiryango abakuru, hanyuma Imana ikamutera iteka akaba umushikiranganje wa mbere, umuntu agira kabiri ku mwami muri ariya mahanga. Hanyuma tubona rero Imana ngene yazigamye abantu bayo bari mu mahanga batahungutse ngo baze Yerusalemu. Turabona rero ngene Imana izigama bayo, ni inyigisho ikomeye cyane tubona muri iki gitabo ko Imana izigama abantu bayo, ko Imana izigama abana bayo, kandi uburyo bw'ingene bazigama, uburyo bw'ingene batabara, Imana ifise inzira nyinshi zo kubikora. Reka turabe ikintu umuntu yo kwigako cyane kubijanye n'ingene igitabo kiduhishurira canke kivuga kubijanye na Yesu Kristo. Kuko ibitabo byose uriko urabisoma urabona igicapo, urabona inkuru isa n'iyiriko kwegereza guhishurira Kristo. Nagomba babwira iki gihano bari baciriye Moridekayi mu nyuma kigafata Hamani, cyari igihano ca nyuma, igihano gikomeye cyane mu kuba kibi, mu kumaramaza. Ubundi Abisirayeli baramenyeye ibihano, umuntu yakoze amakosa baramutera amabuye agapfa, canke barashobora no kumuterera umuriro agasha. Mugabo igihano cyo kumanika hejuru umuntu cyari igihano kiremereye, igihano cyo kumaramaza umuntu, igihano nyine ca nyuma. Hanyuma mugabo kandi kituma nabwiye nti iyo umuntu ariko arasoma ibi bitabo
hariho igicapo acabona ca Yesu Kristo nuko iki gihano nyene kiremereye, igihano giteye ubwoba, igihano giteye ubumaramare, igihano nyene nico Yesu yikoreye, nico Yesu yahisemwo, nico Yesu bamuhanishije kugira ngo yikorere ivyaha vyawe nanje. Aha rero nagomba ko abantu bokongera kumva bahaye agaciro Yesu Kristo bamwubashe kubera yikoreye canke yahanye igihano canyuma mu bindi bihano. Bibiri ivuga ngo igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi ngo umanitswe ku giti aba yikoreye umuvumo. Rero Yesu yikoreye umuvumo mu kumanikwa ku musaraba ku bwacu. Hanyuma ikindi tubonamwo muri iki gitabo ni ingene Imana itabara abantu bayo ikabakurako umwansi. Vy'ukuri Yesu Kristo igikorwa yaragikoze mu kudutabara. Twari dufise umwansi Satani, twari dufise umwansi wa icaha, kandi Bibiliya avuga ngo ingero y'icaha n'urupfu. Rero Yesu yaradukuyeko ivyaha, Yesu yaradukuyeko igihano yacu kidashira, Yesu yaradukuyeko uyu mwansi akomeye mu kudupfira ku musaraba. Naha rero tubona ko igitabo ca Esteri kirafise igicapo cerekana ko ukunyene Imana yatabaye abayuda, ukunyene Imana yabakuye ku mwansi, na twebwe twarakuwe ku mwansi Satani. Vyari vyaravugishijwe igihe Imana yeko irabarira abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, irabwira ati hazovuka umwana azohonyora, azovyagwa n'uyu mugore, hanyuma ahonyore mu mutwe iyo nzoka. Cyari gicapo c'ingene Yesu azonesha Satani ku bwacu. Rero iki gicapo kigenda kigaragara naha Imana iratabaye abayuda, abansi babo, mugabo bifise intumbero nyamukuru, igicapo nyamukuru c'ingene Kristo adutabara akaturokora umwansi wacu. Ivyo rero biri muri Yesu Kristo. Abizeye Yesu barafise ubutabazi n'ubuhungiro. Nagomba mbere yuko sozera ndabibutse igitabo kije gisozera ibitabo vya Bidonda Kahise. Ibitabo Bidonda Kahise rero umuntu ariko arabisoma haraho yo kwibaza ati ibitabo Bidonda Kahise ni vya kahise nyene, nta nico bitwerekeza kuri Kristo. Muga nkuko mpeje kubibereka haba muri Esteri biratwerekeza kuri Kristo, naho umuntu yogomba gatangurira kuri Yosuwa kabone ngene Imana yamushoboje gushikana Abisirayeli mu gihugu c'isezerano. Tubona ko muri Kristo ariho turonkera ivyizigiro, ariho turonkera amahigwe ko natwe tuzoshika mu gihugu c'isezerano co mwijuru. Hanyuma nabije bitabo vyadonda abami na nyine vyarerekana ko byukuri hariho ubwami buzira kanenge, ubwami bw'igitangaza abantu biteze, nubwo Abisirayeli vyagaragaye ko ubwami bwabo bwagenda bugaragaramo intege nke. Mugabo uriko raraba ibitabo urabona ko hari umugambi Imana iriko irakurikirana. Urabona nk'akaroro ngene Imana izigama abayuda, ngene Imana iguma ikurikiranya ko impera n'imperuka Mesiya azovuka, Mesiya kaza kugira ngo abantu baronke gucungurwa, ariko kandi kugira ngo ubwami bw'Imana Imana yateguriye abayizera butegurwe neza, hanyuma buzotere ubushike ko Kristo azoza ugira kabiri azanye inganji yiwe. Nagomba rero nsozere igitabo twibaza utubazo tubiri. Kabazo ka mbere, mbega kwihora biremewe? Kubera iki gitabo ca Esteri kirimwo ukwihora, kubera umwami yabwiye Ahasuwerusi yabwiye Moridekayi na Esteri ati aba bantu bagomba babice nimugende mu bihore. Ca barabihora barabahonya, hanyuma bongera baragira n'umunsi mukuru wa Purimu. Bibiri ivuga mu gitabo c'Abaroma 12 murongo wa 19 gushika 21 ngo abo nkunda ntimwihorane, ariko muhe akaryo ishavu ry'Imana canke uburake bw'Imana, kuko handitswe ngo uguhora nukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko, niko waravuze. Mwansi wawe niyasonze umugaburire, niyagira inyota umuhe icanywa, kuko niwagira utyo uzoba umurunze kw'amakara. Ikibi ukineshe yamara ikibi nikuneshe yamara ikibi ukinesheshe iciza. Aha tubonye ko aya majambo kandi na Yesu yaragarutse ko abansi bacu tudakwiye kubihora, mugabo dukwiye kureka Imana akaba ariyo ibahora. Uguhora rero nukurekera Imana
umuntu akoreye ikibi nta gutegura umugambi wo kumwihora, mugabo nuko vyereka Imana hanyuma Imana ikazomwihora. So uvuga ko abantu batemerewe kuja mu butungane, oyaye mu butungane biremewe kugira ngo ukuri hugaragare, ikibi gihanwe, mugabo ukwihora Imana iriko irabuza ni ukwihora ku giti cawe, aho umuntu mutegurira kumukorera ikibi. Kona akabazo ka mbere nibaza nishuye neza, nuko kwihora uguhora kuva uguhora no kurekera Imana, kubera Bibiliya yavuze ngo uguhora nuko anje, kandi Imana kubera igororotse ntizoreka ko ikibi kiguma kiganje. Imana guhora kwayo ahubwo kuzoba guteye ubwoba kubera n'umucamanza agororotse. Akabazo kagira kabiri ni muri kino gihe hariho ukwitwararika, canke muri kino gihe hariho uko hari abakenyezi bariko barasaba agateka kabo kubahirizwa, hanyuma bakabisaba ku muvuduko udasanzwe. Ni by'ukuri harabayeho igihe ca kahise aho abakenyezi bari badafise agateka akwiye, bari bacinyijwe, hanyuma harasabwa amategeko arubakwa ko bosubizwa mu gateka kabo. Akabazo rero ni mbega abakenyezi birabereye ko baja mu bibanza bitandukanye, baja mu bibanza by'uburongozi vyose, birabereye ko abakenyezi bafata ibibanza by'abagabo? Ico ni kibazo kidasanzwe, kubera mugumwe uravuga ati abakenyezi nibaje mu bibanza ibyo aribyo byose, hanyuma undi mu ukavuga ati abakenyezi nibaje mu bibanza bagenewe, ibibanza bibabereye. Nagomba turabe neza muri kino gitabo ca Esteri ingene vyagenze, ingene Moridekayi yagerageje gutera intege Esteri ari umwamikazi, n'uruhara Esteri yakoze, hanyuma mu ntave yitiranya ngo ko Esteri yakoze bya bikorwa, ati umukenyezi wari wese arashoboye kurongora ibikorwa byose, kuja mu bibanza by'abagabo. Hanyuma canke ngo ko Rusi nawe nyene yakoreshejwe, canke ba Deboha, ngo abakenyezi nabo nyene baremerewe kuja mu bibanza by'abagabo. Nagomba umuntu ariko arasoma Bibiliya yumve neza ico birivuga. Ubwa mbere Bibiliya irerekana ko hari urutonde rw'irema, aho hari ibibanza by'uburongozi bimwe bimwe Imana yageneye abagabo. Nk'akarorero ibibanza by'uburongozi bw'ubuherezi, ibibanza by'uburongozi bwo mu rugo, serugo yamara serugo, inarugo akaba ari inarugo. Hari ibikorwa rero Imana iza yaragabuye kuva kera, kandi Imana igomba ko vyubahirizwa kugira ngo habe urutonde mu burongozi. Mugabo kandi ikindi nuko mu gihe ubwo burongozi budasangiwe, mu gihe ubwo burongozi bubayemwo gukandamizwa, naho biba bikozwe nabi. Mugabo uburongozi bw'umugabo bukwiye kubahirizwa, hanyuma umukenyezi akaba umufasha nk'uko Bibiliya imwita umufasha, mugabo atari gukandamizwa canke atari gucinyizwa. Igihe Yesu ariko aratoranya intumwa 12 yatoranije abagabo gusa, bari bajejwe ibikorwa bikomeye cyane by'uburongozi, ibikorwa bikomeye cyane byo gushiraho umurongo w'ishengero n'ibindi. Kandi n'igihe Paulo yariko arabwira Timoteyo ibijanye n'abazezwa shengero, aravuga ati abazezwa shengero akwiye kuba umugabo afise umugore umwe. Ibyo byose birerekana ko hari ibikorwa bimwe bimwe Imana yageze ko bijamo abagabo, hanyuma abakenyezi bakaja mu bikorwa by'ubufasha, ibikorwa byo gushigikira. Rero ni cyo cimviro nagomba kubasangiza, ndavuga nti Imana yarashizeho urutonde, nubwo twaremwe mu ishusho y'Imana, nubwo dufise agateka kamwe, mugabo amabanga aratandukanye. Kujya umukenyezi Imana yamujeje iwacu kubungabunga, iwacu kurera, iwacu kwitwararika. Abagabo nabo Imana ikabazeza ibikorwa byo kurongora, ibikorwa byo kwirukanga, ibikorwa byo kwitwararika no kukingira umuryango. Nuko rero nivyo nako gusozerera ko, mugabo ndabibutsaho igitabo ca Esteri catweretse neza ingene Imana ari umutabazi w'abantu bayo
mu bihe bigoye, mu gihe umwasi womenga yakwifatiye Imana igaseruka nk'umutabazi. N'uyu munsi rero nagomba ndabwire ko nk'uko Imana yatabaye abayuda batari bahungutse bari kumwe na Esiteri, n'uyu munsi niko Imana gitabara abantu bayo. Kandi n'uyu munsi niko naho umwasi yuhaguruka akawugwanya nk'uko Hamani bagwanije Moridekayi, niko Imana iteguye gutabara abantu bayo babizigirwa, abantu bayambaje, abantu bayisenze, abantu bayitabaje nk'uko Esiteri n'abagenzi biwe bayitabaje ikabatabara. Reka rero dusozere dushima Imana kubw'ubuntu bwayo, tongera dusaba ngo abariko baragwanywa, abari mu bwoba, Imana ibatabare. Data turagwaye icubahiro kuri Imana yo kwizigirwa. Aya majambo atweretse ngene uri Imana itabara. Uri Imana itabara abantu bawe, uri Imana itabara abakwambaje nk'uko watabaye Esiteri, nk'uko watabaye Moridekayi n'abayuda. Rero turagushimiye ubuntu bwawe n'igitangaza, ubuntu bwawe nibwo butuma umuntu yarashijwe bugufashirwa hejuru. Rero ndasenze ngo abantu bakwizeye, abantu bari mu bibazo bitandukanye, Mana ubatabare nk'uko batabaye abari mu banza bicishijwe bugufi, ubahe kwizigira kugiye kwe kigeze bazoshirwa hejuru, kuko uri Imana ishira hejuru igihe cyawe kigeze, nk'uko wabanye na ba Moridekayi, nk'uko wabanye na ba Esiteri. Nuko rero Mana urakoze, uduhe kubaha, uduhe kumvira, kuko uri Imana icungereye urukurikirane rw'ibihe. Nk'uko wazigamye abayuda batari bahungutse, niko n'uyu munsi uzigama abantu bawe bari mu bibanza bitandukanye. Nuko rero Mwami, izina ryawe rihabwe icubahiro, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye inganji yawe, ushigwe hejuru ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.